Burundi bwa Nyaburunga gihugu ciza nkunda je nzogukorera nitange nitangiriye itama mpamagarira abawe bose gukunda ibikorwa vy'iterambere ndabibutse ku Burundi buzotezwa imbere n'ibikorwa ibikorwa n'umushinge w'iterambere rirama ibikorwa ni wo mushinge wo guhindura Uburundi umwagaga ingo dufatane munda ingo tugira urukundo dukore twivuye inyuma duteze imbere Uburundi dukore twivuye inyuma igihugu gitezwe imbere na bene cyo Burundi bwa Nyaburunga gihugu ciza nkunda nzogukorera nitange nitangiriye itama mpamagarira abawe bose gukunda ibikorwa vy'iterambere ndabibutse ku Burundi buzotezwa imbere n'ibikorwa intara zose zibimenya Barundi bose babimenye kwa kimuhana kazimburize nitwaguma duteza ibiganza duteza imfashanyo Uburundi aho gutera imbere buzotemba tubona ibikorwa n'umushinge w'iterambere rirama ibikorwa ni wo mushinge wo guhindura Uburundi umwagaga ingo dufatane munda ingo tugira urukundo dukore twivuye inyuma duteze imbere Uburundi dusanga amahoro ubumwe ubutungane n'iterambere mu gihugu cyacu Burundi. Ego kuri uno musi uri hejuru turi ngaha muri no komine nziza ya Rugazi tukaba nk'uko bamaze kubibashikiriza twagamburukiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi General Major Evariste Ndayishimiye we yabonye ko buri wa gatandatu abene gihugu bo mu gihugu cyacu Burundi batotamba birorera indongozi ku rwego rwo hejuru zokwamana ntaryo ziza kwifatanya nabo kanatsinda nibo bene gihugu nibo batuganza naha rero turi ngaha muri komine ya Rugazi mu ntara ya Rubanza aho twabasanze muri ku kivi aho twabasanze muri ko murakora rino barabara cyane cyane mwongera mutera ibiti mu ntumbero yo gukingira ibidukikije ivyo rero birateye igomwe kuko muri kino gihe ihindagurika ry'ibihe riribonekeza ngaha mu gihugu cyacu Burundi ndetse no kw'isi yose amasanganya yama yabaye imisozi igasenyuka inzuzi zikaduga nico gituma bene gihugu tubakenguruka ingene mwitavye indongozi kugira ngo mwifatanye nazo mu gusiburira ibarabara ndetse no mu gukingira ibidukikije mu gutera ibiti mubandanye rero mubandanye mukora ico gikorwa gihambaye kuko gukingira ibidukikije bituma umwene gihugu aronka akayaga keza bituma umwene gihugu yirinda amasanganya avuye ku nkukura bituma umwene gihugu yimbura neza kuko ya mvura izanana ahishatse mwakinga ibidukikije no kuvuga imiserege no kuvuga ibiti mwateye biratuma iyo mvura itaronka yimenera ivyo rero turabibakengurukiye cyane bene gihugu wo mu Rugazi bene gihugu y'Ubanza ibi muriko murakora ngaha byashobotse kubera mufatanye mu nda byashobotse kubera mutekanye murabizi cyane gusumba kumbere n'izindi ntara ngaha mu Rugazi murabizi ngaha y'Ubanza murabizi mu minsi yahera muraza kahitiye ibihe by'ingwano ibihe byo gucanamwo tubisezerere ntihakagira umuntu abazamo kugira ngo abacanishemwo ngo abacemwe ibihengeri kuko injavye zozo zizokwamaho hari abatifuza ko bobona ikomine yacu ya Rugazi itekanye hari abatifuza ko bobona intara ya Bubanza abene gihugu bafatanya mu nda
ubu tugiye kuja mu bihe by'amatora n'abatacu bariko baradufasha ngaho muzobona baza babundabunda baza kubasambura. Mufatane mu nda, turi bene mugabo umwe, kuko ivyo ari vyo vyose, ivyo twifuza vyose tudatekanye ntabyo tuzoshikako. Nakagira rero abaza babaraba ngwe mama ngo abanyarugazi, ngwe mama ngo bariya ngo ni barebare bariya ari bagufi, ngo bariya bafise amazuru mare bandi magufi, ngo bariya bava mu mugambo uyu canke uriya. Mwumve yuko ivyo vyose bidutandukanya twabizanyemwo n'abakava amahanga. Imbere y'igihe twari umwe, uno munsi turashima Imana ko mu Burundi bwose atavyo kuvuga ngo ni banaka ni banaka. Tubandanye rero tubumbatiranye maze tubandanye twiterera imbere. Umutekano rero niwe soko w'iterambere. Ahatari umutekano nta bikorwa nk'ibi vyo hakoreka. Ahatari umutekano mwarabibonye ntutera umuceri ngo wimbure. Niyo ugiye ukwera havugirayo inkoho ugapfana inzara mu nzu udashaka gushika mu murimi wawe. Ahatari umutekano ntuja mu isoko. Niyo ugiye mu isoko uvayo wiruka. Rero ya Nyabunikore, intara yanyu yarahezagiwe ifatanye n'ikibira. Ikibira rero nuko ari umugisha w'intara ya Bubanza ndetse n'umugisha w'igihugu. Kuko igihe ikibira nico camye gituma Burundi bubaho ko bijanye cyane cyane n'akavura. Naco mu kibungabunge cyane cyane mu cungere kugira ngo ntihagire uwo wese yomenerayo kugira ngo ahungabanye umutekano. Ivyo nibaza ko bihambaye ngaho ko turi ngaha nta muntu numwe atazi iciza c'umutekano. Igihe ata mutekano wari uhari ntiwagira butike ngo udandaze utekanye, kuko waradandaza ugiye kunguka bagaca binyegeza inyuma bakaza kugusahura iyo batagutsinzemwo. Mwumve rero ko Inyabunikora maze umukuru w'umutumba maze chef de zone mistanteri buramatari ngaha, mwumve wewe mukuru w'umutumba ko we nyumba 10 we mukuru w'umuryango ko utegereza kumenya muti mbega muri rugo rwanje mbega kuri uno mutumba wanje ubwo nta muntu ateye amakenga yoba ari ngaha. Mucungera uruza n'uruza mumenyane, hamuwe mwiketse mumushikirize abajeje intwaro n'umutekano bamusuzume kugira ngo ntihagire abaza batwinyegezamo mu nyuma ngo baduhinduke batugirire nabi. Ico rero kirahambaye. Ikindi bene gihugu n'umurindi w'ikikorwa. Turabona ngaho Bubanza mwabitubwiye imirima ni myiza, twahuye n'abariko barimbura imiceri. Mwebwe muri kigega cy'igihugu muri kigega cy'igisagara rero mukura amaboko mu mpuzu murimire hamwe mu makoperative. Amatongo ariko araga, ariko mushize hamwe mukarimira hamwe nukuvuga ko goronome bimworohera kubakurikirana, maze mwimbuye umwe wese akimbura ivyiwe mugabo mukurima mwarimiye hamwe. Rero tuje mu makoperative dukorere hamwe tugwize umwimbu. Ivyo ntivyashoboka kuko nta terambere rishoboka. Yambona kazozanya n'icyohera umukuru w'igihugu nishoboka mu gihe bamwe bariko barakora abandi nabo biryamiye, mu gihe bamwe bazinduka ku kivi abandi nabo bakazinduka kwirigara. Aha rero Bubanza ngaha mu Rugazi turazi ko muri abakozi, murime mwimbure, hama cyane cyane n'uwo mwimbo muronse mu bubungabunge. Uwo mwimbo muronse ntuco batuma mutera ingorane mu miryango, kuko turazi ko bishika umuntu arimbura umuceri, umushinga ntakimbura umuceri, ndetse n'umukenyezi birashika. Uwo mwimbo hakubera inyungu umuryango ahubwo ukaba usambura umuryango. Warafise umukenyezi umwe bubatse bice mu mategeko kubera abona inoti yabaye nyinshi aheza atangura kuza kuronderera ahandi, maze ingorane zikaza zivuka. Wa murindi turiko ukugwira mu Burundi gaca usanga bariko bavyara abana badashobora kurera, badashobora gukurikirana, badashobora gushira mu ishuri, ari bo biteba bakaba bambaye ibobo. Ingorane mu gihugu cazaduka. Rero twimbure tubungabunga umwimbu, umwe tuwufungure uwundi tuwubike, maze
udufashe mu kwiteza imbere. Bene gihugu bo mu Rugazi, nta gihugu gishobora gutera imbere, nta muryango ushobora gutera imbere utagira programmation, udapanga ingene wipanze mu bikorwa. Wewe no munsi turi kuwa gatandatu, nimba hazoshika ku munsi wa gatandatu udashoboye kurimbura ivyo waranguye muri ino ndwi, ukamara ukwezi nturimbure ivyo waranguye muri uko kwezi, ukamenya ivyakugendeye neza n'ivyakugoye, muri ico gihe urumva yuko uba uriko urakora utabona iyo uja. Menya uti jewe muri ino ndwi narasamaye, mu yindwi zizokwivukiranya. Mbega uno munsi ko tugira tuje mu mpeshi, nzorima impeshi mwitongo iwanje, aho nzorima ibiharage ni hehe, aho nzorima ibigori ni hehe, aho nzorima ibi ni hehe. Ukipanga umwimbu uronse ukamenya ingene uwutunganya, aho niho umufuko uronka amafaranga, umuntu ukaronka ivyo fungura, ndetse niho tuzoshika kuri yambona kazosa umukuru w'igihugu. Ikindi dutegereza kumva nuko dutegereza gushira imbere indero y'abana. Nta gihugu gishaka gutera imbere abana batariko biga neza, kuko twebwe no munsi turi imbere yanyu, ejo tuzohava haza abandi. Bisigura yuko abigisha mu mashuri bumve ko bafise inshingano y'ukurera urwaruka neza, kugira ngo urwaruka nago rutera imbere, Uburundi buronke incabwenge zizobusahiriza, zente zizobuserukira mu makungu. Rero bene gihugu bibanza, bene gihugu mu Rugazi, ikindi turashobora gushikako nugusesagura itunga ry'igihugu ndetse no kurinyuruza. Yabivuze neza nyakwabura amatari. Aha ngaha mu Rugazi ndazi ko muri abashakashatsi, ndazi ko muri abarondezi, ndazi ko murima mukimbura. Mugabo bimwe Mr. yavuga ngaha, bya bibazo yashikiriza bijanye n'iri barabara, bya bibazo yashikiriza bijanye n'amazu yabomotse, bya bibazo yashikiriza bijanye n'ubukene bw'imbuto n'ibindi. Mumenye ko leta y'u Burundi ishira amafaranga menshi kugira ngo umwavu uboneke. Murazi ngaha bari mu muceri, umufuko w'umwavu wo kugwa ibihumbi 29-30. Mugabo mumenye ko leta iba yashizemo ibihumbi birenga 100. Ayo mafaranga nta handi ava muri ya makori n'amatagisi. Wewe rero mwene gihugu wifuza kwiri barabara rikorwa, wewe mwene gihugu wifuza ko hajya ku gasantre wanyu ku mutumbi wanyu hashika amatara, wewe mwene gihugu wifuza yuko babubakira ivuriro, wewe mwene gihugu wifuza ko bakubakira isoko, mu byo ukora byose nimba ushoye igitoki wibuke gutanga itagisi muri komine. Nimba wuguruye akabutike wibuke yuko utegereza kurondera registre de commerce na NIF. Nimba wuguruye iki na kiriya wibuke yuko uri gukorera muri leta. Ivyo ukora rero kugira ngo ushobore kubishikako, leta iguha umutekano. Burya leta iragufasha kugira irya butike yawe imere neza. Leta iguha umukuru w'umutumbi, kaguha Mr. agucungera kubahiriza mu vyawe. Ni kubera ki nawe utokwibuka ko iyo leta utegereza kuyisahiriza kugira ngo bya bikorwa by'iterambere rusangi bishoboke, byabarabara rikogwe, wa mwavu uboneke, ya mbutiro bantu yiboneke, wa mushahara w'abakozi uboneke, wa mutekano wawe ucungegwe. Kuko abajejwe umutekano amafaranga bahembwa, abajejwe kwivuna basi amafaranga bahembwa, babarimu baturerera abana amafaranga bahembwa, wa muganga akuvura urwaye amafaranga ahembwa, nta handi ava mu makori n'amatagisi. Ntugabe wewe kwiyumvira ngo ngurishe tagisi, ngurishe ikori, ngo bazoba bakwambuye. Ahubwo uzoba uri kurasahiriza kandi nawe wowe wisahiriza. Nivyo rero mutegereza gutahura, mukumva, hama mugacungana kugira mucungere umutekano. Mukabona umuntu ashoye ikintu ku isoko akagenda abundabunda atacarishe, muramuhanura bigoranye mu mushikiriza abijejwe kugira ngo iryo tunga rusangi ntiritakare. Ikindi bene gihugu mubandanye nabivuze mufumbatiranye cyane cyane mwubaha ababarongoye. Na gihugu cy'akajagari gishoboka. Komine Rugazi ifise Mr. umwe,
n'abamufasha. Intara ya Bubanza ifise buramatari umwe n'abamufasha. Aha mu gihugu cy'Uburundi dufise umukuru w'igihugu umwe n'abamufasha. Mu Burundi nta mahasa abaho. Abo rero bashyizwe imbere novuga ko batowe n'Imana. Kuri kino kiringo cabo indareka tubashigikire, tubaherekeze. Ejo natwe nihagera Imana yagusize amavuta, none ko twagiye muri demokrasi, ni kubera iki twokwihebura kandi kumbura ejo nawe uzoshikirwa. Mugabo ushikirwe ku rutonde, ntushikirwe kubera ubishatse, ushikirwe kubera umwizero uhawe n'abatanga ubwo butegetsi. Nabo nta bandi ni mwebwe abene gihugu. Ikigorana rero kenshi haza Mr. ngaha yamara umwaka abantu bagatangura gukubitana amakupe, bagategana imitego kugira bikunde bamusubirire. Aho nawe uhaja nawe bazogukubita ikupe usange twama muri zuguru. Muri ico gihugu nikizotera imbere kuko Mr. ahari atayicira mu kubita amakupe byaterambere ry'igihugu agibagira. Rero kugira dutere imbere nico gituma ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rishinga ibiringo. Niyo manda bavuga imyaka 5 kubarongoye kuri ba Mr. n'abandi, imyaka 7 ku mukuru w'igihugu. Ndwebwe abene gihugu n'indongozi zindi duhamagarirwa kubashigikira kugira ngo imigambi bishinze natwe tuyishigikira, maze twihe objectif, twihe inshingano, dushike kuco twifuza, twese dufatanya amaboko, twese turi hamwe. Aho niho ivyo twifuza byose bizoshoboka. Rero sinobarandira, turabakengurukira cyane ngene mwitavye, mubandanye gutyo, mubandanye mugamburuka, mubahe indongozi, mugabo nazo zibubahirize, nazo zibubahirize, kuko twese turi magiriranire. Nta gihugu cy'u Burundi gishobora kubaho kitagira indongozi, nta n'igihugu cy'u Burundi gishobora kubaho kitagira bene gihugu. Twese rero turi kumwe birashoboka. Nico gituma rero tubakeje kuri kino kivi muri ko muraduza, tubakeje ingene dusanze mugamburukira indongozi, tubakeje cyane cyane kuri rino barabara muri ko murakora, ibarabara rihambaye twabonye rivamwe ubutare aribwo bwubaka igisagara. Aha mufise amahirwe menshi gaha muri no komine. Ubu n'ubutare ubonye ivyo biduga bitonze ukabuzi mu gisagara ingene amabara ariko arononekara, none mwebwe mwo kugaragaho umva igisagara kitoca kigenda. Ikindi mwirata n'aya mazi mwavuze, ayo mazi meza tunywa mu gisagara turazi kwava ngaha mu Rugazi, nayo nyene mugerageze muyabungabunge. Kuri izo ngorane z'ibidukikije zasenyutse n'ibindi, turi ngaha abadutumye turashikiriza raporo kugira ngo bumve yuko bategerezwa ababijejwe, abajejwe inyubako bategerezwa kwentervena, guhaguruka kugira ngo ayo mazi ndetse n'izo ngorane zose zashitse baze kubasahiriza. Ariko namwe mu byo mushoboye mubandanye mwibako, hama igihugu kizoze kubashigikira kumbure mu bito byo byabananiye. Rero ndabakengurukiye cyane ingene mwitavye, ndabasaba kubandanya iri barabara muri kora kubinyerekeye. Aha ndakunda kuhagendera ndetse ndahakunda, nejo ninagira Imana abaturungika bakaturungika ngaha, kandi narabibonye kuri programu mengo nzogaruka, nukuri nzoza ndiruka. Murakoze, Imana ibaheze.